iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mubandanya kudukurikirana imuherereye mu makungu ya kure. Mwese mukurikira muherereye mu bihugu bitandukanye vyo kuri isi, abari ngaho ku mugabane w'abanyamerika, mwese mudukurikira muherereye ku mugabane w'abanyaburaya, abari hirya nino ngaha ku mugabane wa Afurika, mu gihugu cacu c'u Burundi, abari mu bihugu vy'ibibanyi, mu buseruko muri Tanzania, mu burengero muri Kongo y'intwaro rusange ya Kongo, mu buraruko mu Rwanda, mwese aho mudukurikirana muherereye ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone, hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwako kantu kameze nka gakengeri, amakuru ibiganiro dutoza umwanya ku mwanya bizaja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Amakuru agezweko ariko aravugwa ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, ibintu bitera biba bibi cane, ibintu bibandanya kuba bibi, aho bivugwa ko umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi ageramiwe n'abategetsi batandukanye, umukuru w'igihugu kibanyi c'u Rwanda, umukuru w'igihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Varisito Ndayishimiye bakaba bashize hamwe kugira ngo bahagurukire igihugu kibanyi c'u Rwanda. Biravugwa ko igihugu kibanyi c'u Rwanda kirongowe na nyene cubahiro Paul Kagame kiri conyene, kuko ngo ibihugu bigiye bitandukanye vyose vyatanguye kukivirako indimwe, aho bavuga ko arico gihungabanya umutekano w'akarere, kikaba ari co conyine kiriko kirirabaho, aho bariko baravuga ko rero biyamiriza ivyo vyose bariko barashinjwa canke baragirizwa ngaho guterera inyeshamba za M23 intererano no kuziha imyimenyerezo. Igihugu c'Ubufaransa gitwawe na Perezida Emmanuel Macron naco caraye gitangaje ko gihamagarira igihugu kibanyi c'u Rwanda kuvana abasirikare baco mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo no guheba intererano baha inyeshamba za M23. Abategetsi b'ico gihugu kibanyi c'u Rwanda nabo baciye bajaho bishura ko ata muntu n'umwe kuri iyi si ya rurema ya rugira azi ibibazo n'inkomoko y'ibibazo biri muri Kongo uretse Ubufaransa. Ubufaransa nibwo nyene buzi icateye ivyo vyose biriko birabera mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo. Ibi biraboneka nkaho ari ukwerekana ko Ubufaransa aribwo buzi ikinyegeje inyuma y'intambara n'ingwano ziriko zirabera muri ico gihugu, ngo bitakabaye vyegekwa ku gihugu kibanyi c'u Rwanda. U Rwanda ruravuga ko atari rwo rwakabaye rubazwa imvo umutekano wo muri Kongo udahari, ahubwo Ubufaransa nabwo burazi neza igitera n'ikinyegeje inyuma y'ivyo umutekano mukeya. Ubwo Perezida Emmanuel Macron yasuraga igihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo, yaraciye Perezida wa Kongo yaciye avuga ko bakoze vyinshi bitandukanye, ariko Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yaciye amubwira ko nta kintu na kimwe bakoze, nta kintu na kimwe ubutegetsi bwa Kongo bwakoze. Ivyo nivyo Emmanuel Macron yaciye yishura amukanga cane, avuga arakaye ubwo yari i Kinshasa imbere ya Perezida wa Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo Fashe. Ivyo ni biriko biragenda rero bivugwa ngaha ku mbuga hwaniro, imbuga ngurukana bumenyi nivyo bariko baragenda bavuga, ariko tubibutse ko n'igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika naco cabwiye u Rwanda ko rugomba kuvana abasirikare barwo muri ico gihugu ca Kongo. U Rwanda rwo ruvyiyamirira kure rukavuga ko nta basirikare rufise mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo, kandi ko rudatwerera canke rudaterera intererano M23. Amakuru ariko agenda avugwa ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, Perezida Ndayishimiye Varisito arabandanya kuvuga ko agomba gutanga abasirikari
uko bizogenda kose, uko boba bangana bose, akabarungika ngaho mu gihugu ca Kongo kuja gufasha ababanyi b'igihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo. Ivyo ngo biraboneka ko umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yamaramaje, agomba kugwana iyo ngwano yo mu gihugu ca Kongo ngo kuzogeza u Rwanda rwemeye ko arirwo ruhungabanya umutekano. Abakuru b'ibihugu Felix Antoine Tshisekedi na Varisito Ndayishimiye bashize hamwe cane, biyunze kuko bavuze ko bagomba gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Paul Kagame. Biravugwa ko ivyatangajwe n'abo bakuru b'ibihugu ari akamaramaza, ata mukuru w'igihugu n'umwe yakagombye gutangaza ko azoja gutembagaza umukuru w'igihugu mugenzi wiwe. Abavuga ko rero umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi atobishobora ngo barafyinata nk'uko yaciye abivuga. U Rwanda rwo Paul Kagame yavuze ko ikiriho mu Rwanda bazobifata nk'ibiriho, batazokwigira babifata nk'imifyinato, ko ivyatangajwe n'umukuru w'igihugu we ubwe nyine akavyivugira. Ivyo biboneka ko umwanya n'umwanya ashobora kubikora. U Rwanda rwo ruvuga ko ruriteguye kuzohangana na buri umwe wese azogaba ibitero ku Rwanda, kuko ngo umutekano w'u Rwanda n'Abanyarwanda bagomba gukingirwa kandi bagakingirwa n'abategetsi b'u Rwanda. Abajejwe umutekano bagomba gufata ngo ingamba zikingira u Rwanda n'Abanyarwanda, kandi ko ata muntu bagomba gusaba uburenganzira bwo kurinda no gukingira umutekano w'igihugu cabo. Amakuru ariko aravugwa ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, kandi abategetsi batandukanye, harimo haravugwa injyane zikomakomeye cane mu mugambwe wa CNDD FDD. Naho umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye we avuga ko agomba kurungika abasirikari uko boba bangana bose ngaho mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo. Aravuga ko bavuye kuri abo basirikari babandanya kugwa mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo. Bamwe mu badede bavuga ko ibikorwa n'ubutegetsi, ibikorwa n'abakuru mu gisirikare c'u Burundi bitari vyo. Abo mu mugambwe wa CNDD-FDD barabandanya gushavura, bagashavuzwa n'ibikorwa n'abategetsi bakuru. Abana babo, abaryango babo, abavyara babo bariko bararungikwa mu gihugu ca Kongo kuja kurasigwayo n'umuhari w'inyeshamba, umuhari urwanya ubutegetsi bwa Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo. Bamwe bakabona ko abarundi baja ngaho muri izo ngwano ari ukuja gupfira ikindi gihugu, gupfira igihugu kitabavyaye, mu gihe ngo bivugwa ko abategetsi baba bafashe izo ngingo zo kurungika abo basirikari ngaho mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo, boba baronka amahera atubutse, amahera menshi cane. Ayo mahera agaca yinjira mu mifuko ya bamwe mu bategetsi. Akagwi k'abategetsi karonka kuri ayo mahera harimo Cercle de Generaux, mbere kandi ngo hakabamwo na bamwe mu bagize inama y'inararibonye mu mugambwe wa CNDD FDD. Abo bagize inama y'inararibonye ni abantu bakomakomeye cane. Abantu bo mu mugambwe wa CNDD FDD bafata ingingo zigiye zitandukanye muri uyu mugambwe. Bikavugwa ko rero ari bo bafata ingingo zikomakomeye cane, ingingo ruhasha. Izo ngingo akaba arizo zikurikizwa. Ayo mahera rero ava mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo akaba aja mu mifuko yabo bakayagabana. Ivyo bamwe bakaba babona ko ibiriko biragenda biba ngaho mu gihugu c'u Burundi bishobora gusambura n'igisirikari, kuko igisirikari c'u Burundi naco cama kibandanya kivuga ko ibiriko biragenda bibashikira ari akamaramaza, kandi ko barungikwayo ku nguvu n'itegeko ry'umukuru w'igihugu n'umukuru w'igisirikare.
gisirikari atari itegeko ry'igihugu ribarungikayo. Kugira ngo amakuru mwene nk'aya aza gushikira wafyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke wowe ukoresha ururimi rw'ikinyamazuru ugafyonda sabone, hama ugaca uja ngaha iburyo ugafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri, amakuru ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bikazoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi.